hariho ico twokwita après les pleurs canke inyuma y'amarira ku muntu wese yizeye umwami Yesu. Kubera iki? Kuko tuzi neza yuko ibidushikira ivyo tunyuramo naho duca saho tuba. Ikintu cose tubayemo, ikintu cose turenganye, ikintu cose kidushikiye si ivyo tugumana ariko nibiducako birengana. Kuko dufise ivyizi muri rino jambo rivuga ngo muzogira amarushwa menshi mw'isi ariko muhumure naranesheje isi. Ndabaramukije bese abakunzi ba Bugingo Busagutse TV, kaze kuri chaîne yacu, kaze mu makuru mashasha tubafitiye no munsi, kaze kandi mu kiganiro vyanyu ibafasha gukura no kwagukirwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Rero mwibuke gufyonda subscribe canke s'abonner, mufyonde kuragwa kengeri kugira ngo mugumane natwe mu biganiro vyacu, mugume mutegwa intege, mugume mwigishwa, mugume mwirugwa kandi mukomere mu mwami wacu Yesu Kristo n'ubuntu bwawe bwera. Rero muri kumwe na Pastor Jean-Claude Midogoro, hama kandi ikiganiro ni Be Lifted Up, uhaguruke kandi ukorera Imana. Hama kandi nkuko dukunze kubikora, reka duhe icubahiro nyeneco ari we Mana yacu, tubanze tumushime imbere yuko dutangura ikiganiro cacu. Reka dusenge. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, turaguha icubahiro kandi turagushimiye, twongeye kuza mwami imbere yawe kugira ngo tukwereke kino kiganiro, tukwereke mbese bino bikorwa tugiye gukorera hano, kugira ngo mwami mwiza uhabe, ubane natwe, ukorane natwe ivy'ubuhizi kandi ushikire imitima yaba bose bariko baradukurikirana canke bazodukurikirana, kugira ngo ubagirire neza kandi nabo ubahagurutse kandi nabo ubongerereze inkomezi, ubaha ivyo bakeneye vyose kugira ngo bashitse umugambi wawe hano muri nosi. Nuhabwe icubahiro muri vyose mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Reka rero twinjire mu nyigisho yacu y'uno munsi. Uno munsi nifuza kubaganiriza ku kintu kivuga ngo inyuma y'amarira. Kuko Yesu yaratuburiye, yabwiye abigishwa biwe, urumva natwe turimo, ati mwisi muzogira amarushwa menshi, ngo ariko muhumure naranesheje isi. Iyo ni mburi ikomeye cyane kandi ituma twebwe tudatakaza ivyizigiro canke ngo tube découragé, dutakaza intege uko ariko kose, kuko tuzi neza yuko ibibi bizoza, amagorwa azoza, imipfunda. Mwibuke wa mugani yacira abigishwa biwe nyene, ababwira yuko hari inzu zibiri, imwe yubatse ku musenyi, iyindi yubatse ku rutare. Imipfunda, ibihuhusi, imvura, inkukura vyaraje kuri ya nzu yubatse ku musenyi, ariko kandi vyaraje no kuri ya nzu yubatse ku rutare. Aca aravuga ati uyo muntu, iyo nzu igaragaza yubakiwe ku musenyi, ati n'umuntu yumva ijambo ryanje ntarishire mu ngiro. Ati ariko iyo nzu yubatse ku rutare yerekana cyangwa igaragaza umuntu yumva amajambo yanje akayashira mu ngiro. Abo bantu bose bahuye n'ivyago bimwe, ariko ingaruka z'ivyo vyago kuri ayo mazu abiri ntivyabaye bimwe, bivanye n'ukungene umwe wese canke inzu yose yari ishingiye ku bikomeye canke ku bidakomeye. Yari ishingiye ku musenyi canke yubatse ku musenyi, yarashwanyaguritse, irasambagurika, ntiyabikiboneka. Ariko yari yubatse ku rutare, imifunda yaraje, inkukura iratwaza, imvura iragwa, ibihuhusi birahuhuta, ariko yanzu iguma ihagaze. Yandi majambo, wa muntu aguma ahagaze ku rutare. Urutare nawe ninde? Ni Yesu Kristo. Bisobanura yuko hariho ico twokwita après les pleurs canke inyuma y'amarira ku muntu wese yizeye umwami Yesu. Kubera iki? Kuko tuzi neza yuko ibidushikira, ivyo tunyuramo naho duca saho tuba. Ikintu cose tubayemo, ikintu cose turenganye, ikintu cose kidushikiye si ivyo tugumana ariko nibiducako birengana. Kuko dufise ivyizigiro muri rino jambo rivuga ngo muzogira amarushwa menshi mw'isi ariko muhumure naranesheje
isi. Yesu yarabizi ko amarusho azoza kandi ategerezwa kuza, kuko turi mu isi ntituri iwacu ni mu ijuru. Nivyo Imana yaduhamagariye kurangura ibikorwa byayo ngaha mu isi kugira ngo benshi bakizwe baze kuri Kristo, kandi inganji y'Imana igaragarire bose muri nosi. Ariko ngaha si wacu tuhaca turengana. Ariko kandi yaduhaye inkomezi, yaduhaye vyankenegwa vyose byo kugira ngo igihe cyose haje ibipfunda, haje ibihuhuse, haje amagorwa, aseke mukabarengane, twebwe tubandanye turi bazima, dukomeye kandi duhagaze, tugumye twubatse ku rutare. Nico gituma uno munsi twahisemo kubazana kino kiganiro kugira ngo utegwe intege. Ico ni cambere, ariko kandi ntuyobegwe iminyuro n'amayeri y'umugwanizi akoresha mu magorwa y'abantu, canke akoresha igihe c'amarira caje kugira ngo abagumize mu marira, abagumize hasi, abagumize mu kudasubira gukora ikintu na kimwe, muri inutilité canke incapacité, kugira ngo uwo muntu agiriremo atakaza ukwizera, atakaza ivyizigiro, hama bihere mbese Satana nabishoboye akamutwara mu mahonero, kuko wa muntu yaciye atakaza agakiza kiwe. Ariko ivyo ntibizokubako, kuko wewe uno munsi washikiriwe n'imburi y'ijambo ry'Imana canke n'iy'umwami Imana iciye muri twebwe kugira ngo tugushikirize aya mabanga. Nivyo birababaje gutakaza umuntu wari ukunda, yari umuvukanye, yari umugabo wawe, yari umugore wawe, yari umwana wawe, yari umuvyeyi wawe. Nukuri umubabaro utegerezwa kuhaba, kandi amarira ategerezwa kuhaba. Urashobora kuba utakaza n'ibintu bindi bitaremereye, nk'abantu watakaje akazi, wibwe, wasahuwe, warenganijwe mu bintu bigaragara, bagutwaye utwawe, ivyo wabiriye kuya, ivyo wari witeze gusoroma bisoromwe n'uwundi. Hari umubabaro w'uburyo bwinshi muri nosi, ariko hariho ivyizigiro. Ariko ubuzima, bumbabarire nimba ndagusetse mu mubabaro, mugabo nuko nyene niko bitegerezwa kugenda. Ubuzima bwawe butegerezwa kubandanya, kuko ubuzima bwawe atari ubwiwawe gusa, budafitiye ivyizigiro wewe gusa, ariko hariho benshi, kandi hariho ibintu vyinshi vyenena ku buzima bwawe, canke bifatiye ku buzima bwawe, canke bizokubakira, canke vyubakiye ku buzima bwawe, uko wowe uri kose, uko wowe usa kose, aho wowe uvuka hose, canke aho wavukiye, canke abavyeyi bawe, canke icuri uno munsi uri kurumviriza kino kiganiro. Imana igufise ko imigambi minini, kuko uri urufatiro rw'ibintu vyinshi Imana ishaka gukora mu isi, kandi uri umutabazi ku bantu benshi, uri ivyizigiro by'urunganwe rwawe, uri umuntu Imana yiteze guhagurutsa, nk'uzohagurutsa abandi, kandi nk'uzobera umutabazi abandi. Niyo mpamvu Imana idashobora kukureka ngo ugume aho Satani ashaka kuguma, no kuvuga mu marira, mu mabaro, mu kwidodomba, mu kwiheba, canke mu gutakaza ivyizigiro mu buzima bwawe. Ntushobora kuhaguma, ntutegerezwe kuhaguma, kandi n'Imana nshaka kuhaguma, kuko wewe irakwiteze ku ibintu vyinshi. Rero iyo duciye mu bihe nk'ivyo bigoye, kubera twizera, turasenga, kandi n'ukuri nivyo byo gukora. Ariko hari igihe dukora ikosa, tugasa n'abizera ko duhejeje gusenga, kubera twavyeretse Imana, kubera twabibwiye Imana, rero Imana igiye kugira ico ikoze, Imana igiye kuhankura, Imana igiye gukamanganya umubabaro muri jewe, Imana igiye kunkura ko ibitetegwe, Imana igiye kunkura kakasuzuguro, Imana igiye gukora ikina kiriya kugira ngo nisange ibihe vyahindutse bihinduwe n'umwami. Nivyo umwami azobihindura, nivyo umwami agamije kubihindura, ariko hariho mechanism, hariho uburyo ivyo bikogwa.
icambere no kubwira wibuke yuko wewe nanje Imana uburyo yaturemyemwo turi abantu turi ibiremwa bifise umwidegemvyo biri libre mu buryo bwo gufata ingingo mu buryo bwo kwiyumvira mu buryo bwo kwihitiramwo inzira dukurikira turi libre turidegemvya bisobanura iki nta kintu na kimwe c'akagobero Imana izozana canke ishobora kuzana mu buzima bwawe nta kuntu na kumwe iza gushingura ikintu muri wewe munyumvirize neza utayihaye uruhusha nukuri wasenze nukuri wayiririye nukuri wayibwiye ibikubabaje nukuri wayeretse yuko atacikoze ubuzima butabandanya ibikorwa bitabandanya ariko haracasigaye intambwe imwe haracasigaye icukora kimwe kugira Imana ironke nayo ukunge ni gutabara mu yandi majambo Imana urayihamagara ngo itabare nivyo mugo nayo ikigusaba utera intambwe ugana iyiri kugera nayo ice ikora izo ntambwe zindi zisigaye utegeza kubanza gutera intambwe ya mbere uyigana nayo igacitera izindi iza igufata ukuboko kuko kenshi hari igihe usanga turiko turidodombera Imana tuvuga ngo none Imana irihe kweri gitahankura canke ukumva umuntu ariko aravuga ngo jewe nditeze yuko Imana inkizi umubabaro jewe nshaka Imana ibinkuremwo jewe nshaka Imana gusa inyihera ibinabiriya jewe nshaka Imana gusa inkizi kinakiriya ariko ugasanga ntitwiteguye gutera iyo ntambwe ngira mvuge dusabwa gutera kugira ngo Imana nayo ironke uruvugiro canke ayikorera nkuko umengo Imana aha nicaye izozi hansange ibindimwo izozi binsangemo jewe gusa nayizeye nta kindi ariko hari intambwe ariko imbere y'iyo ntambwe reka tubanze tutahure ibiba biriko biraba igihe umuntu aba ari muri bene ivyo bihe hama n'ukungene rero umuntu aca atera iyo ntambwe yo kugira ngo Imana ishobore kuronka ukungene imutabara icambere na mbere nukumenya canke no kwibutswa benshi murabizi yuko umuntu aremwe mu ngingo zitatu umuntu ni kiremwa c'impwemu mugabe ico kiremwa c'impwemu gifise umushaha yandi majambo kiriyumvira kirarira kiranezerwa gifise ibigumbagumba kirashavura hama kandi kiza ubwenge ivyo bintu byose tuvuze n'ubugombe mbese byose biri mu mushaha mu rugingo rwa kabiri rw'umuntu ikiremwa c'imwemu gifise umushaha ariko kandi kugira ngo uwo muntu w'impwemu afise umushaha ashobore kugendagenda muri nosi kandi akorakore muri nosi kubifadika ategerezwa kuba afise urundi rugingo rwitwa umubiri ni inzu uwo muntu w'impwemu afise umushaha abamo rero kubw'ivyo iyo umuntu ari mu bihe bigoye mu bisanzwe si impwemu yiwe iba iri mu bihe bigoye canke ivyo bihe bigoye ntibifata impwemu yiwe canke ntivyubakiye mu mpwemu yiwe ntibishingiye ku mpwemu yiwe ntibishikira impwemu yiwe ubwa mbere na mbere ariko bishikira umushaha umubabaro amagorwa ivyo bintu vyose biza kuguhungabanya ntibihungabanya impwemu yawe bihungabanya umushaha wawe mwibuke mu mushaha niho haniganira ibigumbagumba niho hari amasantima ubwenge kunezerwa kubabara mu yandi majambo ibihungabanya byose biza mu buzima bitangura guhungabanya canke ibihungabanya umushaha wawe rero turiko turegereza kurangiza ariko nkuko nkuze kubikora muri kino kiganiro ngira ubu turiko turabimenyera reka ndaguhe devoir genda urabe muri ubwo buzima bwawe ivyo bintu biriko biratuma no munsi utamerewe neza kumbure wuzuye umubabaro kumbure wuzuye ishari ryo kubona ivyawe bitariko biragenda neza kumbure wuzuye ayandi masantima y'ubundi bwoko ibindi bigumbagumba bitavuye ku Mana ni wamara kubona yuko hari ikintu kitagenda neza cyangwa usanzwe ubizi tangura kugira umwimenyerezo
wo kwizera rirya jambo twavuze Yesu yavuze yuko mwisi muzogira amarushwa menshi ariko muhumure naranesheje isi. Tangura kubwira umushaha wawe, tangura kubwira ivyiyumviro vyawe, tangura kwishura ico kintu kigwa kikubwira ngo ntuzohava gumaha canke iri niryo herezo ryawe canke inyuma y'ibi nta bihari. Tangura kucishura ukibwira ati oya, Yesu yavuze yuko tuzogira amarushwa menshi ariko yaranesheje isi, bisobanura yuko ce n'est pas la fin, ntibiheze, hariho ibindi bihe nteguriwe inyuma y'ibi. Rero ntusubire kumbesha yuko bitazobandanya. Tangura kugira umwimenyerezo wo kwega ivyizigiro vy'Imana mu buzima bwawe. Nico gikorwa ndagusigiye muri nondwi mu kurindira ko tubandanya inyigisho. Tangura kurema ibindi vyizigiro, iyindi vision, irindi yerekwa muri wewe, aho wari kurabona yuko umengo byose birarangiye, umengo atakaza ufise ubuzima burahagaze, umengo nimbi ingwara yadutse ntuzokira, umengo niba mu muryango bakubwiye yuko birarangiye, umenga niba bagusohoye birarangiye, umenga niba uyo muntu warushize kwivyizigiro cyane kwa maso mutandukanye birarangiye. Oya, kosora vision yawe, kosora aho uri kurerekeza ivyizigiro vyawe, uvuga uti ijambo ry'Imana Yesu bwiwe arambwira ngo ntibirarangira. Kubera iki? Nzogira amarushwa menshi ariko yaranesheje, kandi niba yaranesheje nanje ndo kunesha kandi mpamagariwe kunesha. Tangura mugenzi kwangira ico kintu ko gifata ikibanza cyane ko kigira ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Rero reka tube turagarukiriza ngaha. Mwakoze kudukurikirana. Imana ishishikara ibigisha, ibirura, ibakomeza mu buryo bundi budasanzwe, mwe muyera wenyene azi nuko ngena shikira imitima yanyu abikora. Rero mugire ibihe vyiza, tuzosubira mu kindi kiganiro. Shalom shalom.